Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu gitabo cyo Guharura igice cya 16 umurongo wa 2 haravuga ngo bakurira hasi Mose bafatanije na bamwe mu Bisirayeli babakuru bishengera 250 bari imbere mu ikoraniro barurangiranwa. Dusangire ijambo rivuga ku ishari. Ishari yo rije umuntu abatanguye kwifuza iby'abandi cyangwa akifuza uko bameze. Umuntu yamaze kugira ishari acatangura kwidodombera umuntu, mbere akanamuvuga cyane, amuvuga nabi, umuntu mbere yo kugira ngo atakaza agaciro imbere y'abandi cyangwa atakaza icyizere, eka mbere atakaze n'iterambere yaragezemwo. Aya majambo dusomye havuga Kora na Datani na Abiramu bagumutse bagirira ishari Mose na Aroni. Batangura kuvuga ngo ihanga ryose ni ryera kandi ryose ni iry'Uhoraho. Mu yandi majambo bariko baravuga yuko Mose na Aroni aribo bigize abera bishira imbere, ariko bari batoranijwe n'Imana. Mose arababara cyane, arunama arasenga, aravuga ngo ejo mu gatondo bizomenyekana uwera uwariwe n'uw'Imana izokwiyegereza uwariwe. Arababwira ngo erega si jewe mugararije ariko mugararije Imana. Ikindi mwabigize ibyoroshe kubona ari mwebwe Imana yatoranije ngo muba bakora mu ihema ryayo. Aba bagabo bagumutse bari Abalewi. Muko kugumuka rero bagira ishari, bari bafise ishari kuko nabo bashaka kuba abaherezi. Ariko Imana yari yaravuze yuko Aroni n'umuryango we ari bo bazovamwo abaherezi. Nukuvuga ibi bintu bipfuza ntibyanashoboka. Batangura kuvuga ngo wadukuye mu gihugu gitemba amata n'ubuki, aho ro yari ya Egiputa bari bagorewemwo, kandi murazi ko bayivuyemwo batakambiye Imana cyane. Bongera baravuga imvugo ndenza rugero ikunda kuvugwa n'abantu babagumutsi ngo watuzanye muri ubu bugaragwa kugira utunogora amaso. Ibaze barabarongozi babo bonogora amaso yabo barongoye bose gute? Urumva ko yari imvugo ndenza rugero y'abagumuka. Imana nayo iravyumva, irababara cyane, iravuga ko igira ibarandure, ariko Mose na Aroni baratakamba bati ntirandurane ababi n'abeza, abagumutse n'abatagumutse. Hanyuma Imana iravyumva, iravuga ngo abantu rero nibitandukanye n'izo nkozi z'ibibi. Imiryango y'abakora na Datani na ba Abiramu igumukwayo, amahema y'abagumukwayo, abantu baregerayo. Isi kirabamira mu kanya gatoya nkuko Mose yari yabisabye. Uko Mose yari yavuze ngo Mana, aba bantu ntibapfa urupfu rusanzwe, uzoba utampamagaye. Mose arasaba yuko bakwiye kumigwa n'isi bakagenda babona, kugira ngo bigaragare yuko ibitangaza akora ko abikora mu izina ry'Uhoraho kuko ariyo yamuhamagaye. Nuko rero Mose ibyo yasabye Imana iravyumvira, isi irabamira, bagenda babona n'imiryango yabo n'ibyabo byose. Ishengero rigira ubwoba, n'abandi 250 bifatanije nabo ikimanura umuriro urabarigita. Nshuti yanje, ishari ni ribi cyane, rikoze ibyaha byinshi, kandi ibyo bikatuma tugira iherezo ribi. Wiyubare ntugire ishari kuko Imana itoranya uko igomba. Niwifuza ibyanje ushobora kutabironka, kandi nanje nifuje ibyawe nshobora kutabironka, cyane cyane tubyifuje harimwo ishari. Nuko rero ishari ntirikabe mu mitima yacu.